iyi ni The SYB Show kandi musanzwe muzi cyane mushobora kudusanga kuri YouTube The SYB Show, kuri Facebook ukandika hajya The SYB Show. Kenshi dukunda kuvuga ko rimwe na rimwe usanga hari impano ziri muri twebwe abarundi ariko tudakoresha cyangwa ubuhinga tudakoresha. Uyu ni Young PDK ariko araganira na bamwe mu bari baje kurorera cyangwa gukurikirana urukino rw'umupira w'amaguru rwahuza Uburundi na Gabo. Abanyagihugu b'u Burundi dusanzwe tubana muri Houston, Texas, twarishimye kuri wa Mungu aho equipe y'umupira w'amaguru yacu Abarundi irahiye equipe y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Gabo mu kubatsinda ibitego 4 kuri 3, 4 vy'u Burundi 3 vya Gabo. Young PDK yarakoze ikintu nibaza ko nani bakibona uza kwemera ko abishoboye mugabo twese tutari tuzi ko ashoboye. PDK waraye ngoroye mukurikirana aho yaganiriye na bamwe bari baje gukurikirana ugo rukino. Kaze cyane muri SYB Show. Ngaha turi kumwe n'umwe mu barongozi ba Burundian community, akaba yitwa yo twibwira akazina. Alex waje ngaha kuraba umupira uri hagati y'Abarundi na Gabo. Nk'iyi timu nkamwe y'abarongozi ba Burundian community ngaha muri Houston muyibona gute? Kandi ubu turabona ko bamaze gucinda ibitego bishika 4 kuri 2. Mwege mwo bivuga kwiki, mubibona gute iyi timu iri kiraje imbere? Okay, muri make nk'ingene twabivuga iyi timu yacu ya Burundian community team ni ugwaruka. Iyi nsinzi turiko turabona ngaha twavuga ati twari tubyiteze kuko uravye iminsi tumaze iminsi tugira practice all the time to spending too much time kugira ngo bitegure babe ready. Muri make nta gishasha kirimo kuko bafise imyiteguro ihagije. How do you see the Burundian community, how they play soccer? The Burundian community, they doing good actually. You know, I'm proud of them. You know, if they continue doing that and getting more stuff and get more people, they can actually go somewhere. You know, we can have our own team and go to maybe one day play the World Cup one day. You never know. No, I mean twe dufite 4 nabo bafise 2, so urumva ni 2 kubusa. Kwere uno munsi urukino rwagenze neza, Abarundi bifashe neza, byasumbye uko twahora tukina mu minsi heze. How do you see this team going in the future? Yeah, Njondo Murundi ubusanga mvuga Kirundi n'icyongereza, so urumva nkuko nere SYB avuga turashoboye, Abarundi turashoboye kandi turiho, so urumva umupira w'Abarundi naje kuri supportinga kubera naje ndumwe muri bo, so urumva murakoze cyane byose. Turi kumwe n'umufana wa mbere wa Real Madrid mugabo no musi yambaye Arsenal, ariko mu mutunge ni jersey twako turakiniramwe, kandi akaba twamubonye yakinye cyane, mukinya kina hari imbere mu kwinjiza amagori, kandi twabonye yinjije igori rya niyo yatanguye kwinjiza igori rya mbere. Wowe kwinjiza rya gori wavyumvisemo gute? Mu bisanzwe urabona ko bari bamaze kudutsinda igitego cya mbere, so twategereza gukora kugira ingufu zose zishobora kugira ngo tugaruze igitego, kugira ngo tumaze gutsinda igitego tukagaruza kimwe mu kindi, so intsinzi ishobora kuboneka ngaho tugira cyo bitwa hope. Turavye iyi timu y'Abarundi ni timu yamikina cyane kandi ikaba icinda cyane, kandi nkabona mukina neza. Mubigenza gute kugira mube kuri no level yuko mukina cyane mugacinda amatimu menshi? Bwa mbere kwanza no gukunda itimu, gukunda igihugu, ukumva ko uri kurakinira igihugu, ugakinira itimu yawe umva ati ndayikunda. Cyo cyambere umuntu abashaka hamaze kumva ko ukunda itimu, ubwo tugira amazoezi, turitanga, twagira cotisation, tukitanga. Hariho byinshi duhera kugira ngo tuze ngaha, atagira ngo duhavinge fan gusa ariko kugira ngo turepresente n'igihugu cyacu cy'u Burundi. I play with Gabonese soccer team, okay? That's my second time to play against Burundian community, okay? I think it's a great community, okay? Every time we play against them, okay, the game is always good, okay, the game is always good. They come with many people, men, women, and also children, okay, just to have fun.
and I think it's a good idea because we are all from Africa, and we have to know each and other, okay, to know more about each one community, each one culture, okay, that's a good idea, okay, and you know also soccer is also about unification, united, okay, how they met them, but I'm not in charge of Gabonese team, okay, I'm just a player, okay, I think went through the management. Yeah, the management of our team knows management of Burundian team, yeah. Okay. The NSYB show ihari kuba Burundian community everywhere, every corner around the world. Mu bisanzwe abatazi nitwa Wanchita. Turi kumwe na goalkeeper ngaha umugolkeeper yakinye neza kandi yadakiye itimu y'u Burundi. Sinzi cyo tubwira wo uriko raraba abakinyi bakinye gute, wewe ubona gute abakinyi baguha umwanya mwiza wo kudefenda wo kutakugira abandi bakinyi baze kugutera ko amagori menshi, wavyifashemo gute kuna abakinyi bakinyi benshi uko banzi nkiga muri high school nako nakina umupira kandi uyu mukino nawukunze gusa akazi. He's my boy. That's my coach. Ya musanze umugwi nawukunze nzondaza gukina mu Barundi, je nabonye imeze neza nta kibazo nzobagori wabo. Iriya timu yacinze amagori 2 kuri 3 kugira bakine uko wabonye uravye ni future y'iyi timu kandi twama tubona ikina neza ikawininga. Urabona harimo impinduka zobamwo canke ukabona ari ikintu cyo hindurwa mu timu kugira ironke gushika izirakinira n'izindi states? Mu bisanzwe timu imeze neza, gusa no gushamo ingufu. Timu imeze neza cyane gose, gusa no kugara inyuma n'imbere hose dukore bikomeye hama tuzoshike nakure. Uwo bamwita Wanchita no goalkeeper w'itimu yacu y'u Burundi, ukaba uri kumwe na the NSYB show. Turasubira.